Nongereye mbaye ikaze muri gahunda z'amakuru yacu. Mu gihugu cya Uganda, ambasade y'u Rwanda yinjiye mu kibazo cy'umunyarwanda waguye mu maboko y'urwego rushinzwe ubutasi CMI muri iki gihugu cya Uganda. Ambasaderi w'u Rwanda muri Uganda, Colonel Joseph Rutabana, yatangaje ko ibiro bye biri gukurikirana ngo bimenye icyihishe inyuma y'urupfu rw'umunyarwanda wiruka kugwa mu maboko y'urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare muri Uganda CMI. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo Fred Kamariza wari umucuruzi i Kampala yaguye mu maboko ya CMI. Kugeza ubu haracyari urujijo ku rupfu rw'umunyarwanda w'imyaka 33 y'amavuko. Ambasaderi w'u Rwanda muri Uganda ubwo yaganiraga na The New Times kuri uyu wa kabiri yavuze ko yari mu nzira ajya guhura n'umuryango wa Fred Kamariza, gusa yirinda kugira byinshi atangaza ku rupfu rwe. Ati, ndi mu nzira njya guhura n'ababyeyi be, nta makuru arambuye nshobora gutangaza ubu kuko ikibazo kiri gukorwaho iperereza n'inzego zibishinzwe muri Uganda. Kuri inzego zirimo polisi ya Uganda ndetse n'igisirikare nizo ziri gukora iperereza kuri ruriya rupfu rwa Fred Kamariza. Abatanze amakuru y'urupfu rwa Fred Kamariza babanje kuvuga ko yaba yariyahuye nyuma yo gusimbuka aturutse mu igorofa rya kabiri ku nyubako ikoreramo icyicaro gikuru cya CMI. Ni inyubako iri mu gace ka Mbuya, umujyi wa Kampala. Byavuzwe ko Kamariza Fred yasimbutse kuri iriya gorofa ubwo yarimo afatwa ibibazo na CMI. Aya makuru cyakora yavugurujwe n'umwe mu baba mu nzego za Uganda wabwiye Daily Monitor ko guhata ibibazo abakekwaho ibyaha bikorerwa mu igorofa rya mbere ry'inyubako ya CMI ikoreramo idafite aho ihuriye naho bivugwa ko Kamariza Fred yaba yariyahuriye. Uyu mugabo wari kimenye bose muri Kampala rwagati mu cyumweru gishize nibwo yari yatawe muri yombi n'abakozi ba CMI bari kumwe n'aburwego ruhuriweho rushinzwe kurwanya iterabwoba. Atabwa muri yombi yaratwaye imodoka ye ifite ibirango n'ubuva plaque biriho Fred K, bishatse kuvuga Fred Kamariza. Kugeza ubu icyaha Kamariza Fred yarakurikiranyweho kiracyari urujijo, dore ko amakuru amwe avuga ko yarakurikiranyweho magendu, andi akavuga ko yarakurikiranyweho ibyaha bikorwa hifashishijwe murandasi. Yashinjwe kwiba banki yo mu Misiri miliyari zigera kuri 2 z'amashiringi ya Uganda. Abo mu muryango wa nyakwigendera bavuga ko bashenguwe cyane n'amakuru yatangajwe n'igisirikare cya Uganda avuga ko yaba rero yariyahuye nk'uko bagiye babigarukaho abo mu muryango we. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa muri aka kanya, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nama y'ibihugu by'ibihangange ikomeje rero kugenda ijya hirya no hino. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitabiriye inama y'ibihugu by'ibihangange bihuriye mu muryango wa BRICS ugizwe na Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afurika y'Epfo. Inama yabereye muri Afurika y'Epfo guhera ku itariki 22 Kanama 2023 yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu bigize BRICS keretse gusa Vladimir Putin w'Uburusiya wahagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov. Biro bya Perezida wa Afurika y'Epfo byatangaje ko biteganyijwe ko abakuru b'ibihugu na za guverinoma 40 bitabira inama. Byumvikana ko ibihugu 35 bitabira nk'ibyatumiwe kandi bimwe muri byo byifuza kwinjira muri uyu muryango. Mu bihugu byatumiwe harimo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu Michel Samalo Konde yamaze kugera muri Afurika y'Epfo aho yahagarariye Perezida Felix Tshisekedi muri inama idasanzwe muri Afurika. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru cyabanjirije inama yasobanuye ko hari ibihugu byinshi cyane byifuza kwiyunga kuri BRICS, agaragaza ko abishyigikiye uko uyu mugabo yagiye abigarukaho. Mu yandi makuru, Rura yasobanuye igihe umuntu witwa ko yahaye undi lifuti ashobora kubihanirwa, uko uru rwego rushinzwe imirimo n'imwe ifite igihugu akamaro. Mu rwego rwo gusubiza impungenge zagaragajwe n'abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga ku bijyanye n'ibura ry'imodoka zitwara abagenzi ndetse n'ingaruka mu mategeko zishobora gutuma umuntu aha undi lifuti ku muhanda ahanwa, ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibikorwa rusange Rura cyatanze ibisobanuro kuri iki kibazo. Mu butumwa yanyujije kuri Twitter, Rura yavuze ko guha umuntu lifuti atari ikibazo, ariko ko hari abashoferi bamwe bahinduye iki gikorwa ubucuruzi, bishyuza abagenzi serivisi zo kubatwara nyamara byitwa ko ari lifuti. Nk'uko Rura ibivuga, umuntu wese ukora ubucuruzi bwo gutwara abantu asabwa kubyemererwa n'iki kigo. Rura yasobanuye ko iyo ikinyabiziga gifashwe
baganiriza umushoferi n'umugenzi bakamenya niba koko ari lift yamuhaye cyangwa se ari serivisi yishyurwa. Iki kigo cyagize kiti gutanga lift si ikibazo ahubwo nuko hari ababyihisha inyuma bakabikora nk'ubucuruzi batwara abagenzi bakabishyuza, kandi umuntu wese ukora ubucuruzi bwo gutwara abantu cyangwa se ibintu agomba kubisabira icyangombwa muri RURA. Cyongeyeho ko iyo imodoka ifashwe ati turagenzura neza tukaganira n'umugenzi ndetse n'umushoferi, iyo dusanze ari lift yamuhaye biba nta kibazo kibirimo. Ati hahanwa uwatwaye abagenzi akabishyuza kandi nta ruhushya afite rumwemerera gukora uwo murimo. Nk'uko RURA rero ikomeza kugenda ibigarukaho. Abakuru b'igisirikare cy'ibihugu bigize ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo muri Afrika mu burengero CEDEAO bazohurira muri Ghana ku munsi wa 4 no ku munsi wa 5 w'indwi kugira baganire ku byerekeye umugambi ukurungika inteko muri Niger. Ibindi kuri inkuru twumvirize Thierry Ndayishimiye. Mu ntango iyo nama yari yategekanijwe kuba mu mpera z'indwi irangiye yamara yarasibijwe. Inama yo kuri wa 4 no kuwa 5 izobibaye inyuma yuko abategetsi b'ishirahamwe CEDEAO mu mpera z'indwi irangiye bemeje gutegekanya inteko zijejwe kugarukana ubutegetsi bwisunga ibwirizwa shingiro muri Niger. Ni nyuma yuko Perezida Mohamed Bazoum akuwe ku butegetsi ku itariki 26 y'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Inama y'abategetsi b'ishirahamwe CEDEAO yabereye ku mugwa mukuru wa Nigeria Abuja ku munsi wa 4 w'indwi irangiye yarafashe icemezo cyo gushira imbere ibiganiro mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo biri muri Niger. Abitegereza ibintu n'ibindi batangaje ko kurungika inteko muri Niger bishobora kubamwo ibibazo kubera kutumvikana kuri mwishirahamwe CEDEAO. Ishirahamwe CEDEAO ryari ryahaye abategetsi b'abasirikare bakoze kudeta muri Niger ikiringo ntarengwa ko c'indwi imwe ku itariki 30 y'ukwezi kw'indwi kugira ngo babe bagarukanye ku butegetsi Perezida Bazoum canke bakitega ikoreshwa ry'inguvu za gisirikare. Yamara iyo tariki ntarengwa ko yararangiye atakibaye. Tubivuga kuri Niger, abasirikare bakoze kudeta muri ico gihugu baratumye ko ku munsi wa mbere userukira ico gihugu muri Cote d'Ivoire hari nyuma y'ivyatangajwe na Perezida Alassane Ouattara. Dusubire dutega amatwi Thierry Ndayishimiye. Avuye mu nama y'ishirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi by'ibihugu byo muri Afrika yo mu burengero CEDEAO ku itariki 10 y'ukwezi k'umunani, Perezida Ouattara yatangaje ko bakuru b'ibihugu bigize iryo shirahamwe bumvikanye ko kurungika inteko muri Niger byotangura mu buryo bwihuta bushoboka. Abasirikare bakoze kudeta muri Niger batangaje ko ibyatangajwe na Perezida Ouattara bidahuye n'ibyiyumviro by'abanya-Cote d'Ivoire basanzwe abavandimwe b'abanya-Niger. Bavuze ko Ouattara na bagenzi biwe bo mu ishirahamwe CEDEAO bahawe amabwirizwa n'ibihugu by'ibihangange byo mu makungu agenewe gukingira inyungu zabyo zidahuye n'inyungu z'abanya-Niger. Perezida Ouattara yatangaje ko Cote d'Ivoire izoterera batayo y'abasirikare 1,100 hamwe na Nigeria na Benin. Mu ndwi irangiye abategetsi b'ishirahamwe CEDEAO bategetse itegekanywa ry'inteko yamara nta byinshi bavuze ku byerekeye kuzirungika muri Niger. Bemeje kandi ko bazoshira imbere inzira y'ibiganiro mu ntumbero yo kugarukana Perezida Mohamed Bazoum ku butegetsi. Imigwi itandukanye yitwaje ibigwanisho ku munsi wa mbere mw'ijoro yaratanye mu mitwe mu ngwano ikomeye yabandanije ejo ku munsi wa kabiri mu makatiye atandukanye yo ku mugwa mukuru wa Libya Tripoli. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Gushika ubu igitigiri c'abaguye muri iyo ntambara ntikiramenyekana, yamara abaganga bakorana n'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi batangaje ko bamaze gutora ibiziga 3 mu makartier ya Fornage, Ain Zara hamwe na Tarika Shok. Ubu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buriko buratera kamo abanyagihugu kabasaba gutanga amaraso yo kugarukira abakomeretse. Igisagara ca Tripoli uyu munsi kwa kabiri cacuzuyemwo inyotsi kandi cumvikanamwo urwamo rw'ibikoho n'ibibombe bikomakomeye. Iyo ngwano ishiye kwaduka hagati imirwi ya gisirikare ibiri ikomeye irangije agahingwe kari kamaze amezi atari make karangwa ku murwa mukuru Tripoli. Uburusiya ejo kuwa kabiri bwatangaje ko mw'ijoro ryashiriye ejo ku munsi wa kabiri inteko zabwo zakoze ibitero mu bibanza birimwo amahinguriro ya gisirikare mu bice bitari bike muri Ukraine. Ni nyuma y'aho abategetsi mu burengero bwa Ukraine batangaje ko ibitero vy'Uburusiya muri ako karere vyahitanye abantu 3. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Uburusiya bwatangaje ko ibitari bike vyononekaye igihe c'ibitero Uburusiya bwakoze
ku mahinguriro akora ibigwanisho ya Ukraine bwavuze ko igisirikare cy'Uburusiya cyakoze ivyo bitero gikoresheje misile zirasa kure cyane. Yamara igisirikare kigwanira mu kirere ca Ukraine cyatangaje ko casambuye misile 16 kuri 28 Uburusiya bwarashe mu ijoro ryashiriye ejo ku munsi wa kabiri. Misile imwe yamara yahitanye abantu 3 mu gisagara cha Rusk kiri mu burengero bwa Ukraine. Ibitero vy'Uburusiya byononye kandi kibanza c'inkino kiri mu gisagara ca Dnipro mu gice cyo hagati muri Ukraine hamwe n'ikibanza abana bakiniramwo mu gisagara ca Lviv mu burengero bw'igihugu. Mu rugamba h'inteko za Ukraine zimaze igihe zikora ibitero ku nteko Uburusiya bwavuze ko bwatujije inteko za Ukraine mu bitero bitari bike zakoze. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bw'Uburusiya bwatangaje kandi ko bwasambuye misile zirasa kure cyane zizwi ku izina rya Scalp Ubufaransa bwahaye Ukraine mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Ubwo n'ubwa mbere bibaye nk'uko byatangajwe n'itorokanizo ry'amakuru rya leta y'Uburusiya TASS. Uburundi bwahimbaje ejo kuwa kabiri igenekerezo rya 15 ukwezi k'umunani umunsi w'iyurizwa rya Bikira Mariya mu ijuru wahuriranye n'imyaka 125 Eklezia Katolika ishinze imizi mu Burundi. Ibirori byabereye Mugera mu ntara ya Gitega. Inkuru dushikizwa n'umumenyesha makuru Desire Hatungimana. Abakiristu isinzi bavuye imihingo yose y'u Burundi niho bari bahuriye bizihiza iyurizwa rya Bikira Mariya mu ijuru. Ivyo birori byahuriranye n'imyaka 125 irangiye Eklezia Katolika ishinze imizi mu gihugu cy'u Burundi. Imisi yo guhimbaza ivyo birori yasomwe na Musenyeri Nahimana Bonaventure, umwepiskopi mukuru wa diocese ya Gitega. Muri ico gisabisho Musenyeri Nahimana yagarutse ku byiza Eklezia yashitse ko ariko adasubira inyuma n'ingorane abarundi baciyemo muri ico kiringo. Turakenguka ivyiza vyinshi Imana yatugiriye, ivyiza bitari bike Eklezia yaranguye muri iki gihugu cacu mu bisata bitandukanye by'ubuzima bwacu, ariko niko twokwibagira amagumi igihugu cacu cagiye kiracamwo, aho abarundi twasubiranyemwo dupfa amoko n'abakiriye iyo nkuru nziza bamwe bakabigiramwo uruhara. Perezida Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije ahimugera yibukije atarya umunwa uruhara Eklezia Katolika kuva igeze mu Burundi yagize. Turazirikana kandi iciza Eklezia Katolika imariye Uburundi n'abarundi bose nibabimenye. Iyitaba Eklezia Katolika Uburundi ntibuba bugeze aho bugeze. Mbere n'indongozi nyinshi muzosanga zize mu mashuri y'abihebeye Imana Gatolika. Twarabibonye ku ntwaro ya Repubulika ya kabiri, abamenyeshamana bose abanyamahanga baratotejwe kumwe biruka